kuri nkuru nziza Peace Park Complex Stadium ngahi Makamba. Aigle Noir yakiriye Burundi Sport Dynamique nikundwa igira 16 bavuye mu karuhuko kamwe gatoya bari bahawe ko igice ca mbere cyari cyamaze kurangira ca Primus League canke itegano rikuru ry'umupira w'amaguru ry'u Burundi. Aigle Noir yakiriye Burundi Sport Dynamique. Aigle Noir mu kibanza ca mbere turi ku munota rero wa 42. Aigle Noir 2 Burundi Sport Dynamique ubusa. Hajya ni Rajab Ininahazwe ufite umupira wenyene begeraza guhereza mugenzi we ariko ahisemo kubita shoot ndende. Umupira iboneka yuko mbega winjiye canke ntiwinjiye. Ariya ndabona yuko abafana mbere hamwe na Rajab nyene nimero 8 mu mugongo yifashe mu mutwe ariko ndabona ngaha uyu ni Jimmy Ndayize yaje kuraba umuhagarikizi agira kane ati habaye iki pirusho kuba winjiye. Ifirimbi ravuzwa hajya Sultan hagati mu kibuga wewe hahisemo kubandanya urukino. Aigle Noir nubu ariko barasatira ariko nyabuna Jimmy wewe aguma bavuze ati hari ikintu cyabaye. Sultan ahisemo kwerekana kandi yuko abari kufra yerekanwa hageze gutegwa ariko hajya ndabona yuko Nicolas Kanyamukenge kizigenza wa Aigle Noir yamaze kuza umuhagarikiza agira kane na Jimmy hamwe n'icegera ciwe bose hajya ni bariko barayaya amaboko ati nyabuna habaye ikintu habaye iki muri rusangi. Sultan ariko bwira abakinyi ba Burundi Sport Dynamique ati tekereza ariko nyabuna hari ikintu cabaye hariya kujya mupira watowe na Rajab. Ndabona ko Sultan agiye kuraba umuhagarikizo ku ruhande umupfasoni Anita bavugane ati ni wari uhaherereye ati wabonye iki ko barayaga ingingo ifatwa niyihe mupira ushobora kuba winjiye ariko hari ikintu cyabaye. Umukinyi wo muri Burundi Sport Dynamique nawe yegereye hajya amubwira ati we subira hari. Sultan agiye kuraba umuhagarikizi wiwe agira kane agiye kuraba umuhagarikizi wiwe agira kane bavugane barabe kuko hajya Nicolas Kanyamukenge kizigenza wa Aigle Noir yamugumye ko mbere n'umunyegori Jean-Marie yasohotse mu igori bose ariko aramubwira ati hari ikintu cyabaye tijya shoot ya Rajab yinjiye ariko yinjiye mu rusenga. Reka turindire turabe ibyabaye bibona neza ko baravugana hagarikizi Jimmy amwereka ati nyabuna cyabaye nta vari hari ariko turikorana twebe kuri video yacu turabe icyabaye muri ya mupira muremure watewe na Rajab watewe neza ariko Anita ku ruhande wewe naho nta kimwe yabonye. Jimmy Ndayize baravuga ati nyabuna ati hari ikintu cyabaye umupira watoboye uri kurabera n'ibyo ariko aramwereka. Reka turindire turabe. Sultan ndayikengurukiye afata igingo nyabaki nta vari hari mu Burundi ntayibaho muri championnat ntayibaho. Abagarikizi bose uko ari batatu ariko baravuga ariko nyabuna wo ku ruhande ya Anita yaraherere muri urya ruhande asho kuba yabonye cyabaye ingingo ifatwa niyihe. Reka turindire turabe. Jimmy ati nyabuna hari yanyine umupira watoboye winjiye mu rusenga ni shoot ya Rajab canke ni rusenga rumeze nabi. Izigenza wa Burundi Sport Dynamique nawe namuguma inyuma kuri kuraza kuboneka za kuraba kuri video turabe twe turayikora ko ngende ibintu byagenze kuri umupira ya 16. Aigle Noir 2 Burundi Sport Dynamique ubusa muri kano kanya nga kuri nkuru za Peace Park Complex Stadium. Kuraba ifire yaratobotse yatoboye n'umupira cyane yari isanzwe itobotse wa mupira ro watego waciye hajya nyene. Abafana bati nyabuna igitsino mu kiduhe. Abakinyi bose ba Aigle Noir ati nyabuna igitsino mu kiduhe. Ingingo ifatwa ni nyabaki ivyari byose umupira watoboye hajya uracayo ijyashuti. Ikibazo gusa umuntu ashoye kukwibaza ni umupira watoboye ifire canke ni fire yari isanzwe itobotse. Nico umuntu ashobora kwibaza
nuko Sultan ati igitsindo cinjiye Rajab ati Mungu asifiwe. Senga agenda ku celebration hari igitsindo kivuye kure, Mungu akina neza cyane gose, itsinda tsinze kibona ko ari igitsindo kimeze neza cyane gose. Ajya ni Rajab ni nahazwe aronse igitsindo ati kirimo amatati narahera. Maya wa Burundi Sport Dynamique araje kuraba nawe avugira ijambo avuze ati nyabona niko sari ryande ko fire yatobotse nawe ukabugiye ukivarida gucya wewe waravye vare waravye iki ariko urona ko fire yatobotse, fire yaratobotse yatowe n'umupira cyangwa yari sanzwe itobotse mbega imbere y'uko urupiro rutangura ntibaravye ko fire itobotse. Ivyo rero ni ibintu umuntu adashobora kwemeza canke ahakane. Ivyo ari byo byose igitsindo coco cingiye kuko wacaciye muri rya gitoboro cyo muri irya fire. Sultan yamaze kwerekana ati umupira nukinigwe hariya ushigwe hariya tigitindo cingiye, ariko abagarikizi bobo n'abandi hamwe n'abakomiseri ati none uvyemeza nkani. Nivyo rero namananiza kuri no tugira 16 n'amatata abonetse muri no rukino atamwe yarayiteze nibaze ko bwa mbere abonetse muri uru rukino. Yamafire rero baramafire neza ngena meze ko atatobotse mbere y'uko urukino rutangura canke nimba ari umupira watoboye iyo shuti zitobora urusenga iyo matati. Akanama kabagarikizi ingingi ifatwa niyihe kuko Sultan yamaze kwerekana ati igitsino nyabuna cinji ni nakayobera abahinga kuko ntushoye kumenya uti mbega ifire yari isanzwe itobotse ariko none urabaka igitsindo kandi umupira windi uca mu ifire. Kosa sijya Eglenoir ariko sijya Rajab kandi kosa sijya Burundi Sport Dynamique ariko ifire yatowe n'umupira canke ntiyatobowe n'umupira yari isanzwe itobotse ntibabira vyakirikana. Ico nico rero umuntu ashobora kwibaza muri kano kanya ni ikiyago hagati y'abagarikizi. Mbega Sultan arasubira hakana igitsindo kubera akanama kagizwe n'abagarikizi bose bari kumwe bigenda gute? Sultan anagiye hariya ingingo agira afate ariko arabaza abagarikizi ati none bigende gute? Bose baremeranije aha ni gufata ingingo nyene nk'umuhagarikizi nk'umugabo. Akaba rero ndabona yuko a chance ati ndacaniye nuko umupira ukinigwe hariya urumva cya gitsindo kiravuyeyo kuri Eglenoir. Nta gitsindo baronse kubera ryafire mbega yari isanzwe itobotse canke ntiyari isanzwe itobotse yatowe n'umupira. Ivyo nivyo rero nkeka tuzoronka ku muco mu minsi iza canke bamaze kuraba ingene byari bimeze raporo zamaze kuboneka. Nuko rero bibiri vya Eglenoir ku busa bwa Burundi Sport Dynamique.